uri umusore uri umugabo ariko rimwe na rimwe hari igihe wibaza igituma abantu batakubaha canke igitsina gore kitakubaha. Waba uhuye n'umukobwa uri umusore mwavugana kabiri gatatu ukabona icubahiro yahora aguha yagishize hasi ntakikubaha, canke waba uri umugabo ukabona umuntu mwarakundanye murinda mugira mariage mubanye mu rugo ariko ugasanga ntakubaha. Rimwe na rimwe hari amakosa usanga ukora wewe utabizi ukayakora buri munsi ukama uyarimwo wibaza yuko uriko ushira ibintu mu buryo, kumbe uriko utuma abantu bagusuzugura canke igitsina gore kigusuzugura. Nimba rero uri mushasha rero wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tubana buri munsi, kandi ubikoze ntaco wohomba, ni juste tugufyonda kugira ngo uzokwame ubona ibiganiro nk'ibi kuri G4G. Nimba ubikoze rero ikaze kuri G4G. Ikintu ca mbere rero gituma abantu batakubaha canke igitsina gore kitakubaha nukuba umuntu yitwa yes, kwemera ikintu cyose cyose igitsina gore kikubwiye canke umugore akubwiye canke umukunzi wawe w'umukobwa akubariye. Iki wowe uzobikora nkaho umenga uriko urorosha ibintu, uriko uramuryohera, mugabo uko uzobikora kabiri gatatu uzosanga umukobwa atagacira kiguha mu maso yawe, kubera yuko arazi neza yuko ikintu cyose azokubwira uzomwishura ati ego. Rimwe na rimwe usange ntakiza no kukubaza ikintu ashiduka canke wamusanga yabikoze kubera yuko abazi yuko wewe umwishura ni yes. Hanyuma abakobwa kenshi usanga baba bashaka ivyumviro vy'umukunzi wabo canke ivyumviro vy'umuhungu bakundana, ariko usanga umukobwa yazanye proposition akubwira ati sheri je shaka ibintu bigenda uku, canke n'umugore wawe akubwira ati je shaka ibintu bimera uku nuku nuku, kubera yuko wewe wamaze kuba ngo yes kugira ngo ntave umubwira atoya ntava babara. Ugasanga umukobwa yarakeneye iciyumviro cawe ariko umubwiye ngo nivyo, ngo ni yes, ngo ni sawa, ngo je mbona ari sawa. Misho sukama uri wa muhungu avuga ngo vyose ni sawa, mbona ari sawa, mbona ari sawa. Aha ayo umukobwa aratinda akakurambirwa canke umugore wawe, ugasanga rimwe na rimwe agiye kubaza abandi bantu hanze kubera yuko wewe wamaze kuba uri umuntu araho ataco abona umumariye, kubera yuko wamubwira ati yes yes yes. Ikintu rero nico kintu ca mbere wewe muhungu canke umugabo ukwiye kwirinda. Rimwe na rimwe ugahagara mu ruhande rwawe rw'umugabo canke rw'umusore ukavuga ati ibi je mbona vyogenda uku bikagenda uku. Kanatsinda n'ijambo ry'Imana riravuga yuko umugabo ari we mutwe w'urugo. Rero mu gihe umutwe ataco uriko urafasha usanga ata n'agaciro ugifise, kandi akenshi baravuga ngo umutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru. Rero muri iki gihe batangura kuguca amazi, batangura kugufata nk'ibisanzwe kubera yuko babona yuko umugore wawe ari we yumvira cane canke umusheri wawe ari we yumvira cane kukurusha. Iyo umukobwa amaze gutora iyi defo umenye yuko agaciro atako uba ufise, kuko nihaza n'abantu niwe azofata ingingo avuga ati tuvuge ijambo rimeze gute canke tubagaburira iki canke bigende gute, ugasanga umukobwa wenyene niwe adecide ibintu vyose. Aha nta gaciro uba witwa umugabo, mugabo nta gaciro k'umugabo uba ufise. Ikintu ca kabiri gituma umugabo canke umusore atubahwa n'igitsina gore n'umugabo yerekana intege nke ziwe, kwa kundi umugabo yama asaba imbabazi buri kosa ryose, buri kantu kose. Wowe musore niwe utera intambwe ya mbere yo gusaba imbabazi kugira ngo ntibaguhebe. Ugasanga umukobwa niwe yagukoreye ikosa canke umugore yagukoreye ikosa, mugabo akaca gutanga kuvyimba, hanyuma wowe ukaca ugenda gusaba ikigongo, ukama buri munsi usaba ikigongo. Gusaba ikigongo si bibi, gusaba imbabazi si bibi mu gihe wakosheje, ariko mu gihe atari wowe wakosheje, burya iyo usavye ikigongo uba witesheje agaciro. Uzobona kenshi mu rukundo iyo abantu bakundanye ugasanga hari uwakoze amakosa ariko uwayakorewe akaraja gusaba ikigongo. Harya ayo umaze kwisuzuguza uwo muntu aba yamaze kubona ko agufise mu kiganza, azokora n'andi makosa kandi amenye yuko ndoza kumusaba ikigongo. Uzovuga ati jewe n'umunsi ndabikora hama ndazi niwe azondondera jewe sinzomurondera. Iyo nimba ushaka yuko bakubaha wihesha agaciro, menya gusaba ikigongo canke gusaba imbabazi mu gihe wakosheje, mugabo mu gihe atari wakosheje menya kwihagararako mvuga ati jewe sinshobora gusaba ikigongo kubera nta kosa mfise, ahubwo niwe wankosheje niwe ukwiye saba imbabazi. Rero nimba uri umugabo canke umusore ugisaba imbabazi umuntu mukundana canke umugore wawe kandi ari we wakosherejwe, umenye yuko ahaye umugore atazokwigira kubaha, kubera yuko n'ubundi azobikorera ico. Kandi abantu benshi bari mu rugo canke bari mu nkundo ibi bintu barabizi cyane. Iyo umuntu asaba imbabazi kenshi aratinda akamuca amazi akavuga ati urya naho ndabikora niwe agaruka, aha je naho nokora iki n'iki aza kubimbaza ce ndamukatira ce mvyimba ndaze je azosubira nyandikira ambwira ati
basumba bari dusuye tuvugane bya bindi nabihebye nshaka kubikubaza nuko biba bimeze rero nirikosa nimba urikora umenye yuko ariyo mpamvu bataguha agaciro canke batakubaha. Ikintu ca gatatu gituma batakubaha ni ukutamenya ingene ukominika, ingene rangaje ukoresha mu kuyagisha igitsina gore canke mu kuyagisha umukobwa mukundana canke umugore wawe. Ushobora kuba ufise umuntu mukundana canke umugore wawe ugasanga akunda filime kanaka, akunda filime z'urukundo, hanyuma wewe misi yose ukama uraba ivyo bintu kubera ko mukunda, ariko muri wewe atavyo wumva muri wewe, ariko ukavuga ati jewe sinshobora kumubwira ko ntabikunda, yohava canyanka, yohava atanyemera canke yohava sanga ndamubabaje. Iki ni ikintu kizotuma wewe baguca amazi kubera yuko ivyo bazokubwira vyose bazabona uri puru wama wemera. Aha rero ikiba gikenewe kugira ngo wiheshe agaciro, gerageza kumwumvisha ivyiyumviro vyawe, ariko utagize gute, utamuvugishije mwishavu. Gerageze gukominika ukavuga ati none sheri jewe tugize imisi turabiye filime canke tugize imisi dukora ibi, reka tugerageze ibintu navyo bishasha twumva ingene bimeze. Mugo ukabimubwira utwenga, ukabimubwira romantique, haye biratuma umugore avuga ati canke umukobwa mukundana avuga ati nawe nyine ariyumvira. Iyo mubikoze rero bikaca bigenda neza akaryoherwa acavuga ati wa muntu arafise ikintu, nawe arafise agakarite ashoboye. Rero ni mu gihe rero ahaye usanga umugore muri kumwe mu gitanda canke muri kumwe akakubwira ati jewe nshaka tugumane, ariko wewe wari ufise akazi ukaca uvuga ati reka twigumanire. Mugabo uri umugabo yubahwa ufise ijambo, uramubwira uti vyari vyiza ko tugumana, vyari vyiza kwirwana nawe, ariko akazi ni ngirakamaro kandi akazi karakenewe kugira ngo turonke uyu munezero dufise. Mugabo ukabikominika utarinze kuvuga amajambo menshi cyangwa utarinze gushwana, kuko no gushwana cyane bigutesha agaciro, usanga ata mwanya ugifise mu mutima w'umuntu. Rero niki kintu abantu benshi baracirengagiza cyane, kutamenya ingene ukominika navyo biratuma abakobwa canke igitsina gore kiguca amazi ntikikubahe. Ikintu ca kane gituma igitsina gore kitakubaha canke abakobwa batakubaha ni uko witwara mu gihe muri kumwe. Kwa kundi muba mwasohotse, kwa kundi muri ahantu mu bantu benshi, hajya ahantu akenshi abagabo benshi barahatakariza agaciro kabo. Uzorabe kenshi usanga umuhungu yabaye romantique cyane atakaza agaciro. Kwa kundi usanga mwasohokanya ahantu ugasanga ibintu byose kuramuhakeya nivyo, ariko ugasanga ibintu byose uriko uravyirukamwo, server aratevye uciye wiruka kumubaza, ugasanga uguma mw'ivyo bintu umukobwa umugize nka marayika. Aha mw'iki gihe rero kiba gihari niki, ukuvuga ngo umukobwa asigara kubona nkuko uri umukinagizwa mu maso yiwe, uri umuntu ugukinagizwa nyene ku buryo azoba yicaye muhira avuga ati sheri jewe gendo nzana ibi, atatana ikintu na kimwe ariko arakora. Ugasanga wewe uhevye ibintu vyawe, ugiye kumutorera ibintu kubera yuko yabonye yuko uri umukina. Mu bisa muri make ntaguha agaciro, ariko iyo wicaye ukaba calme hama ukavuga ati rindira bakalme barabizana canke ibiye sheri jewe ntavyo nokora, sheri gendo nzanira iki twapi, rindira umusevera abizana. Aho umukobwa atatangwa avuga ati wa muntu suwo gupfa gutuma ibyo byose. Uzobona yuko vyamaze no kurenga mu gihe muba muri ko muratambuka, uzobona atanguye kuguha isakoshi zabo bagendana, ugasanga atanguye kuziguha mu ntoki ngo ntwaza, ukamenga yamuremereye. Hajya aba yamaze kubona yuko wewe aguca amazi, atagaciro ufise, ushobora no gutwara isakoshi mw'ibarabara y'umudamu wawe canke y'umugore wawe. Akenshi rero uzosanga iyo umuhungu nawe yihagararako canke y'umuhungu yubahwa, ivyo bintu umukobwa ntavyo yomugira canke ntavyo yomubwira. N'ivyo akora abanza kumusaba uruhusha, akamubwira ati sheri woshobora kumfasha aka kantu nimba bikunda. Aha we ni mu gihe uri mu murongo mwiza. Ngibi bintu bituma umusore atubaho n'igitsina gore, rimwe na rimwe agasuzugurwa, akibaza impamvu kandi yabaye romantique cyane kandi yakoze ivyari bikenewe, ariko ugasanga aya makosa yagiye agwamwo nawe nyine atabizi. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift FG. Nimba ikiganiro cyo kigufashije canke nawe makosa yakora, shondera like, uje muri commentaire udusigire icyumviro cawe. Murakoze.